indya z'inkorano muriko murabona ni urabona uwo umuceri rero uyu munsi niwo bakora bitwa ngo ni parasitike bisigura iyo miceri rero kuba ariko ifungurwa ku rwego rwo hejuru kuko niwo muceri tuvuga uzimbutse. Nimba ikiro c'umuceri mwiza uyu murimano dufatiye ku mafaranga, niba ugura amafaranga 1000, uyu nawe usanga muragura amafaranga 300 ku kiro. Niba umuzima ugura 1000, uyu nawe ugura 300. Bisigura barawisunga kumvo zo kuzimbutse. Amagi barakomeje, abantu benshi barashidikanya ngo nta magi abantu bokora. Ayo magi by'ukuri n'amakorano amwe bumva ngo abashinwa bakora, rero ararangurwa agashika ino turi maragushika akadandazwa. Bisigura ibintu byose uko biri, ikintu kiri original kiba kizimbye tofauti n'ibi by'ibikorano. Bageza gukora byinshi kugira ngo benshi babyitabire kumva uko bizimbutse. Hama ubwo nabwo n'ubuki rero bakora bisohokera hamwe n'amagi niyo miceri bayandika ko India, barayikora igasohokera mu Buhinde. N'ibyo bindi byose bimwe bisohokera mu Buhinde, ibindi bigasohokera mu Bushinwa. Rero bene data, ibyo ni ibintu bifite ingaruka ku mwana w'umuntu, ku bantu bari bafungura izo ndya. Iyo muriko murayaga afise kuva ku myaka rabuda imyaka 30 ni myinshi, kuva ku myaka 25 aba yashaje, kuya ku myaka 35 imyaka 40 nta kintu bagishobora gukora, kubera nizo ndya bafungura, ni bya birungo bacagira ko nibyo nyine. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. None rero n'ubu nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana nibwo kugaruka kugira ngo n'ubu tubandanye tubashikiriza na cane mu bijanye na runo rugendo ivy'umuntu muri no myaka yacu turimo akwiye kwiyubara no kwirinda. Tumaze igihe turiko turasemerera tubabwira yuko ibi bintu abantu bariko barafungura muri no myaka, abantu turiko turarya, turiko turakoresha muri buno buzima tubayemwo, ko twokwitonda cyane kuko Satani muri kino gihe yama yari yakoresha mwitongo ryo muri Edeni niyo ariko arakoresha, yama yari yaza gukoresha ku mwami w'abami Yesu Kristo. Mwibuke mu kumugerageza ikintu ca mbere yahereye ku cyo kurya. Ni naco gituma bene data murabona Adamu wa kera yatsinzwe n'ubugunge bw'umugwanizi biciye mu cyo kurya, hanyuma Adamu wa kabiri nawe aramunesha, aratsinda uwo mugwanizi kuvyo yaraje kumugerageresha harimwo ibi byo kurya rero. Ni naco gituma mubona n'Abisirayeli mu gihe batebera ishitimu, ico cyabafashe kubera yuko wari wa mupango wa Satani abicishije muri Baramu. Igihe Baramu yanka kumvira Imana, hanyuma agatoza umugambi Baraki wuko Abisirayeli yobotumirwa ku mazimano, hanyuma ibyavuyemwo murabizi. Naco gituma twagomba gukebura abantu muri no myaka, harimwo abakozi b'Imana, harimwo abasenzi, harimwo abaririmbyi n'abakristo bariko barapinga bino bintu, bakemeza neza yuko ibi binyobwa n'ibi birungo mvaruganda ko ubiriye cyangwa ubinyoye ataco biheza ngo bikore ku bugingo bw'umwana w'umuntu, ko bitirukana mpwemu yera. Twarabashikirije intaya mwene data ari Dubai uburyo byamugendeye n'ukuntu byagenze. N'uyu munsi turagarutse kugira ngo tubereke bimwe twababwira yuko hasigaye hariho amagi y'amakorano, ko hasigaye hariho ubuki bw'ubukorano, umuceri w'umukorano,
ndetse n'ibindi byinshi tuzogenda turabibaronderera tuza turabibaha, mumenye ukuri, mumenye neza yuko bino bintu biriho uyu munsi ko biriko birakorerwa hano muri ino si tubayemwo. Yesu adufashe adutabare. Mwami Mana Data wa twese ubyagiye mu ijuru, uragahezagirwa kugukwera kwawe no kubw'imbabazi zawe. Mwami urakoze cyane kandi urakoze Mana kubunyemereye yuko Mana ngaruka imbere y'ubwoko bwawe nyakubahanye n'imbabazi nyinshi. Ndakwinginze Mwami ushishikare Mwami guhumura abantu bawe kugira ngo Mana bashishikare kumva bino. Mwami hari impamvu wemeye yuko mwene data aba hano hantu, hari impamvu Mwami wemeye ko Mana tuza gukorera kino gikorwa. Nico gituma ndakwinginze nyakubahwa bana n'umuntu wari we wese Mana ubane nanje muri kano kanya, uzobukoze ntaba ari jewe canke ngo mwene data wundi, ariko abari ugaragara Mwami wacu. Twe ntacyo dufise twobwira abantu, ariko wowe Mwami ufise Mana amajambo y'ubugingo budashira, wobwira abantu bawe ku jambo ryawe rifise ubasha n'ubushobozi. Shishikara kwigisha abantu we muri byose uzobukoze, imizina ry'umwana w'umukundwa Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. None rero bene data natebeje, reka muvyikurikiranirire kubazokurikirana bino na cane cane ku rubuga rw'ijwi ry'usemerera, tuzobibereka ku masanamu mu birabe. Yesu abahezagire. Shalom shalom bene data muri Kristo, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yego hama icyo nari ngombye kuvuga ni kijanye n'ibi inye narogitse ibijanye no kuvuga indya z'inkorano. Indya z'inkorano muri ko murabona ni ubona umuceri rero uyu munsi niwo bakora bitwa ngo ni parasitike, bisigura iyo miceri rero kuba ariko ifungurwa ku rwego rwo hejuru, kuko niwo muceri tuvuga uzimbutse. Nimba ikiro c'umuceri mwiza uyu murimano dufatiye ku mafaranga, niba ugura amafaranga 1000, uyu nawe usanga muragura amafaranga 300 ku kiro. Niba umuzima ugura 1000, uyu nawe ugura 300. Bisigura barawisunga kumvo zo kuzimbutse. Rero umuceri kibazo uko uteka kose, niyo ufata igikombe kimwe ugashira mw'isafuriya n'ibikombe 5 vy'amazi, uguma wuzura. Mugabo wumve uko biri kose uri kurawurya ku maso urabona ko ari umuceri, mugabo mu bisanzwe mu kanwa si umuceri. Ni nk'ibintu umengo sinzi ivyo ari vyo, sinzi ukuntu bibabwira, kuko yabaye nk'ibintu basigaye ari ngo muvyiyumvirize imvo n'imvano. Hama ikijanye n'amagi nayo, amagi barakomeje, abantu benshi barashidikanya ngo nta magi abantu bokora. Ayo magi by'ukuri n'amakorano amwe bumva ngo abashinwa bakora, rero ararangurwa agashika ino turi mara gushika akadandazwa. Bisigura ibintu byose uko biri, ikintu kiri original kiba kizimbye tofauti n'ibi by'ibikorano. Bageza gukora byinshi kugira ngo benshi babyitabire kumva uko bizimbutse. Waharuye ino burya ubuzima bwabo buragoye, none usangwa umuceri uyu murimano ikiro gishobora kurenza 1000 duze mu marundi. Ikiro kimwe cyarenze 15,000 wa original, nawe ugasanga ikiro kimwe kiraba 200 mu marundi. Nuko bimeze. Hama ubwo nabwo n'ubuki, rero bakora bisohokera hamwe n'amagi niyo miceri. Ariko imiceri bayandika ko India, barayikora igasohokera mu Buhinde. N'ibyo bindi byose bimwe bisohokera mu Buhinde, ibindi gasohokera mu Bushinwa. Rero bene data, ibyo ni ibintu byifise ingaruka ku mwana w'umuntu. Ku bantu bari bafungura izo ndya, iyo muriko murayaga afise kuva ku myaka rabuda imyaka 30 ni myinshi.
kuva ku myaka 25 aba yashaje, kugera ku myaka 35, imyaka 40 nta kintu aba gishobora gukora, kubera nizo ndya bafungura, ni bya birungo bacagira ko nibyo nyine. Mana burya nababwire, Afurika arahezagiwe, yarahezagiwe by'ukuri ibyo byose bigiye birimo ibirungo, ibintu by'ibikorano namwe murabyumva. Kumva ikintu cy'igikorano ni gisa n'ikimana yayiremeye, kiri karite. Yego hama rero watabizi mubyirabire, mubyibonere by'ukuri uko biri, kuko ibyo sibyo mvuga ngo ni ibyiyumviro, tuba twabanje kubibaza neza kari iby'ukuri, bakadusigurira ugasanga nuko bimeze. Hama rero muheza kigwe muri iki gihe turimo, kiragoye no gushishoza, ko bama batwigisha ko urugendo uja mw'ijoro inzira yaga, by'ukuri iraga nk'uko biri. Buri wese naho kwirabira kwande kwiwe nuko atarabiye kuri mugenzi wawe. Kwama muheza kigwe. None rero bene ndata dusanga urugendo ruja mw'ijuru, ngira ngo umuntu wese yavyiyumviye. None rero nkuko mwene data yarangije avuga, nahawe nahanje ho kuraba muri iki gihe ibyo urimwo n'ibyo ndimwo, ibyo uri kurafungura, ibyo uri kuranwa, ibyo uri kurambara, ndetse buri kintu cyose ugasuzuma ukaraba, kuko nagenda babwire bene data, uru rugendo ruja mw'ijuru sugoroshe, birasaba yuko umuntu yitonda, Yesu adufashe kandi adutabare cyane. None rero naho ubutaha uko umwami w'abami Yesu Kristo azogenda dushoboza, ibyo azogenda yemera yuko tubashikiriza, nibyo tuzoheza tukaza turabibaha nk'uko tumaze igihe turiko turabikora. Rero mugubwe neza mwese, umwami w'abami Yesu Kristo. Nyakubahwa Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye cyane nyakubahwa, kwemeye kwana natwe Mana muri kano kanya kose. Nenda kwingize n'ubu Mana ushishikara kugira neza abantu bawe, je kubatahuza muri byose uzobukoze, mu izina ryawe gira Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. Isi cyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Kubari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu aheza itwi tusemere.